Hello bakunzi ba YouTube channel yacu Inaye TV, turongeye kandi kubaramutsa ngo amahoro y'Imana abane namwe abashike ko aho muherereye hose. Reka ndababwire kandi ndabifurize umugisha w'Imana babe hejuru yanyu. Nkuko rero twama tubashikiriza inahe nziza zifasha ziremesha, n'uyu munsi kandi turafise inahe ya mwene data yashimye kudusangiza ivyo Yesu yamugiriye. Ariko rero mbere yuko dutangura, reka tumira amate gato, turagarutse tubandanye. Ego, nkuko rero narimeje kwibabwira yuko uyu munsi kandi dufise mwene data yashimye kudusangiza inahe y'ivyo Yesu yamugiriye. Ariko imbere ko dutangura, nagenda kwibutsa utaragira subscribe canke s'abone, ngugire subscribe canke s'abone ku bafise amatelefone mu Gifaransa. Hama iruhande ya subscribe canke s'abone hari agakengeri uhetse ugafise undi kugira ngo igihe cyose dushizeko inahe zacu uze wame uba uwa mbere mu kuzironka. Nuko rero nkuko nameje kubabwira yuko uyu munsi dufise inahe ya mwene data yashimye kudusangiza kuri uyu munsi. Reka tumuhe umwanya rero adusangize ivyo Yesu yamukoreye. Kazi Yesu ashimwe. Nitwa Frank Shimirimana, ndashaka ndabasangize inahe y'ivyiza Yesu yankoreye, aho nashobora gukira iyi mvune zibiri nashobora kugira. Kuntu imvune ya mbere vyagenze, jewe kumwe je nakuze nkunda kugira amasport, ndakunda kugira sport kandi gushika nino munsi navyo vyagiye biranshikira. N'ubu ndakunda kugira sport. Rero igihe ca mbere nari nkifise imyaka 10, rero aha mu quartier twarakunda gukina n'abandi bana, ugasanga jewe rero tukina, hariho amatournoi twagira mu quartier bakunda kwita, sinzi ababaye mu quartier mato bakunda kwita amafedera, sinzi ko abantu benshi ko bayazi. Urumva n'amatournoi bategura, tugakina, hari ama equipe, tugakina mugabo rero baraturamo equipe imwe ishoboye kuba iya mbere, hama bagaca bayiha agashimwe nyene ibintu twaba twateguye. Rero uko nyene vyashoboye kugenda, ico gihe narashoboye ndakina n'abandi bana. Rero umwana umwe aca anteze mbwa ntiyantembagaje abishaka, yaranteze ukuguru, cangwira ukuboko. Ngwiriye ukuboko, ico gihe ukuboko kuca kuvunika. Umva nashoboye kumenya kumwe kwavunitse nshitse mw'iradio, mugabo narashoboye kuvunika amagufa abiri mu kuboko kumwe. Hariho iyo magufa ngaho ukuntu ameze bwa mu kuboko, hariho kumwe nukoza umengo harimo utundi tumagufa abiri. Ico gihe baranjana kwa muganga, baramvuza muhira. Imana irangirira ubuntu, ndashima Imana irangirira ubuntu, iyo mvune irashobora gukira kandi gushika nino munsi nta ngorane irantera. Vraiment ndabishimira Imana. Baramvuza muri ico gihe ndakira, gusa nahagwaye igihe kitari gito, kuko nahagwaye umengo kiringo c'amezi 2. Baramvuza ndakira, muga après maze gukira, kubera ukuntu je n'ubunye umva n'ubunye mbandanya nkunda football,
ndasubira kuja gukina urumva Imana ibandanya inkorera ibitangaza, ndakira ndongera ndasubirayo ndaja gukina ndakina mugabo ahonye nashoboye kuca ngira iyindi mvune, sinashoboye kuvunika kuri ukuboko naravunitse bwa mbere navunitse ubu bwa kabiri naciye mvunika ukuguru mugabo ukuguru nyine vyagenze hari ukuntu kubera cy'abavyeyi baciye bavuga bati kubera ukunda umva gukina cane ukunda football reka tugukure ngaha ahonye ukinira mu karasi ati uzaba ubandanya uvunagurika cane urumva ati reka tugutwara ahandi umva bari bazi ko bampungishije ati ho ahandi ngiye bizofuma bazokina bukebuke ibintu nk'ivyo hoye bankura ngaha bantwara muri École de Foot. École de Foot yo twagira tempête hari abayizi umuntu yadukoresha bamwita yari mu Cameroun muga rero yari École de Foot mugabo ahageze aho havamo equipe baca bayita pépinière mugabo ico gihe rero banjanye hariya baratwigisha football baratwigisha turamenya barabona ko dufise nka niveau yo kuvuga ati ushobora kuja kuduhuza n'abandi kugira barabe niveau yiwacu yari igeze ndetse ashimwe hanyuma bigenze uko baca kuvuga ati reka rero tugende tubashire mu ma competition hamwe n'abandi turare niveau ahigera baca dushira mu ma competition harimo ama equipe atandukanye nganye mu gisagara ca Bujumbura rero bamaze kuyadushiramwo twakinira kuri Entente Sportive niyo twakinira rero icyo gihe turakina mu match ya mbere ndayakina ameze neza rero tugera muri yari demi finale tukina nyine kuri Entente demi finale turakingi umva nk'igikina umva nakinye navuga ko nakinye nka 13 minutes ya 15 ukone kandi minota myinshi nari bwakina nkinye campura n'uwundi mugenzi wanje mu joueur nyene yari muri equipe adverse aca araza mfise umupira turikanye muri turagira combativité nyene twika aca aransimbira ko nyene aca nkubita tacle kuguru aca kubita kuguru inani ahanye ku Murundi niko bahita Barundi nyene ku Murundi akubise ko renga kuri ntuze jewe sinashoboye kwishiramo yuko ashobora kuba yoba amvunye nabifashe nko kimengo nibisanzwe me rero muganga nari nkijyamise ndabwumve yuko yamvunye mugabo sari bwahaguruke maze kuryama jeje nca mpaguruka kugira ngo bajura bwati arahagurutse asubiye muri jus bambwiye haguruka mpagurutse naho nyura hasi nkumva biranze uko maraso niko natera ngomba rero ndavuga ati je nubwo mumbwiye mpaguruke simeze neza sikumwe rero muganga hariho umugore ya kocha babunye equipe nationale y'abakobwa icyo gihe carazara baca bati ni mumureke cyo kuba yoba yavunitse n'abandi n'abandi ba coach nyene biwacu baraza kuraba bona ati me ntibavyemeza neza yuko nshobora kuba navunitse kuko ntivyari bwagaragare neza me kandi aho nyene bansohoye nyene baranteruye baranjana hanze baransubiriza kuri ico gihe mbona namaze kubabara barakina iyo match nari ngaho me ububabare ndakumva ari bwinshi cyane ububabare rero urukino rurahera nkiri ngaho mugabo urukino rwo rwaheze sinumva yuko ndi satisfait kubera nakumva ububabare burenze cyane hama urukino ruheze barambwira aba coach
jere nagiriwe abakoci baramanje barambwira ati wewe tori pomade bigenda ugira kunuko urengene bizogenda vyanse umva ico gihe hari samedi c'était samedi bambwira ati vyanse turashobora kuzoja tugutwara lundi kwa muganga renshi baca baramfatira imodoka ndataha menshi tmuhira nahone ndumva vraiment biranze kuko no muhira ndibuka banshikanye na taxi baranterura baranyinziza mu rupangu nahone biranka vraiment umuvyeyi urabona mama nyene arumva ikigongo araraba avuga ati reka ndamukande ndabiko atobari ububare busanzwe aranka mugabo navuga ati ntuna umva sinashaka kanankora ko kubera nakumva ndiko ndabara cyane ico gihe ijoro ryose nkanura ndabura amahoro mbo mu gatondo cenda telefone hari yanye kubera ico gihe twe ikipe wacu irafise assurance ibyo cenda telefone muri ekipe wacu mbo baca baraza ico gihe dimanche kandi barabavuze lundi mugana ndabwira dimanche kubera nakumva nyene ko byansubira bakundemye bacavuga ati reka tuze tugutware bo bampimisha barabe ko rero mugabo navunitse ko ntivyari byoroshe ico gihe baraza barantwara bo baca bantwara kuri polyclinique centrale barampima baci bantuma kwanza radiographie ndagenda kuyikoresha ndamushira ibijyanye na umunani ahantu namaze gushikira mbo muri nani sinari bwabona na docteur mugabo iyo radio ya mbere bantumye bamanje ujya mu ntuzenya wa bosi ujya mu ntuzabashi bita bosi cyo kumutagirwa bien mugabo arona manje ndayiha araraba bo ayiravye aravuga ati iyi radiographie ndabona imengo igufa ryashoboye kugira agatrace urumva ntiryabaye buvunika komite yagize agatrace arambwira ati murashobora kuzoca mugaruka ejo kugira utumana na docteur agira icyo ababwiye nyene bimeze ko abadocteur cyo dimanche ntibari bakoze rero ndataha bukeye dimanche ndagaruka nzanye niyo na radiographie nakoresheje carantwara kuko carantwara ku docteur yo ari nyene kuri polyclinique araraba iyo radiographie nakoresheje carambwira vraiment yuko ko navunitse kwigufa ryavunitse ryako trace ategerezwa kunshaka isima Yesu ashimwe yina yanje ni ndende hama amaze kumbwira ko nteza kujya kisima ndagira ubwoba burantera cyane burantera ndavuga ati none kubera icyo gihe ndavuga ati none je isima kweri igira kabiri c'est pas possible atagenda ko bo arambwira kubera icyo gihe abavyeyi bari ku kazi icyo gihe abankurikirana baranye twagira entraînement nibo bari bantwaye kwa muganga uwo mudokiteri ambwira ati jere nshobora kukuvura ati abavyeyi babamanza kuza nabo nyene bazi babone yuko ngoma ndakuvura umva baragerageza barabwira ati nta na kimwe n'umuvure barabasigurira mugabo bavuze ati ntibikunda umuvyeyi namanza abavyeyi barazi bavugana byose baca barantwara muri mushije baramvura barankorera byose hama ndataha icyo gihe narahuye n'ibibazo byinshi cyane kuko bakinshira kiyo sima icyo gihe nakwiga no muri interna kuko uko kuntu nakunda umupira cyane nawukina harageze icyo gihe avant ntaranavunika ukuguru kuko najara muri cours de foot nabamvuye ku ishuri nje muri vacances kuko ndari no muri interna icyo gihe namaze kuvunika ukuguru rero
byarangoye ngene nsubira muri interna biranka barambwira ati dushobora kuba ngaha waravunitse kuko tuzobuja muhira kurikirana n'abaganga uri muhira urumva biragenda uko ndagwara umva kukuguru icyo gihe mvune kuguru nagwaye wimwa kuvuga nagwaye amezi 8 ndi mu nduma narasa umwaka ndahurata bien mwaka wose kuko icyo gihe ndibukana n'amaze kwiga igice mengo ni igice kimwe ngo ncane nize ndarata umwaka ndibuka namaze kwiga ibice bibiri kubera navunitse muri avril ari muri vacances igice cya kabiri hama ndagwara icyo gihe ndagwara amezi 8 ndakira nkitse turagenda ku ishuri hariya ndahana niga barabaza nyine vyogenda kugira barabe ko nubongira moye n'ibikira nakoze vuga ati ntibikunda nca ntegeza kurata uwo mwaka waje wagiye gusa ndasubira mu wundi mwaka mugabo icyo gihe nsubira mu mwaka ngira usubiyemo ndyohewe kuko navuga ati nakize ndetse neza ubu nta kibazo ndashobora gutambuka icyo gihe no gusenga cyaba ari ikibazo genda gusenga narifise dimanche haraza umuntu amuhira tugasenga akanya gatoyi ashima Imana kumwene yanzigamye insomene yose ndetse neza ashima yego bikagenda uko hama iyi niyo nahe yanje yego murakoze amen. Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye, igira neza cane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani yazanywe no konona, kwica no gutikiza. Rero urumva yuko Satani yarafise umugambi wo konona amagara ya mwene data wacu Frank Shimirimana, eka atari konona gusa, ugasanga yaranafise n'umugambi wo kumwica biciye muri uko kuvunagurika nyene. Ariko urumva ko Imana yamubereye umutabazi, ikamukingira, ikamuzigamira ubugingo, none nivyo yariko arashimira Imana. Turagushimiye cyane Frank Shimirimana kubona waremeye ukatuha umwanya wawe no kutwemerera kudushingira inaha ivyo Yesu yagukoreye. Reka Imana iguhezagire cane. Reka shimire nawe wese ariko duteka amatwi yawe, waduhaye umwanya wawe kugira ngo dukurikirane dusangire twese ivyo Yesu yakoreye mwene data Frank Shimirimana. Reka rero ndagushimire, reka ndakwibutse kandi yuko nawe wese ushaka kutwunganira cyangwa kudusangiza ivyo Yesu yagukoreye ushobora kutwandikira kuri intahezayesu@gmail.com intahezayesu@gmail.com. nitwabona ubutumwa bwawe tuzoheza natwe tukwakure kugira ngo tuze udusangize inahe y'ivyo Yesu yagukoreye. Hama rero ndagushimiye gose cyane bivuye ku mutima wewe wama udahengeshanya kudukurikirana no kudushigikira kuri no YouTube channel yacu Inahe TV. Nawe rero ryo bari ryo rya mbere warudukurikiranye, nagenda gusaba ngo ugire subscribe canke sabone. Hama iruhande ya subscribe canke sabone hari agakengeri ugafyondeko kugira ngo uze wa mbere mu kuronka inahe zacu. Nuko rero ndabikebanuye, amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ubabeko, ube mu vyanyu no mu banyu, naho gutaha. Bye bye.